nk'ubu nka jewe n'umumama gutyaye bakaguha ngo werekane uri kusomana n'uwundi mugabo ndafise umugabo wiwanje hamaga cyangwa ndi kusomana n'uwundi mugabo wumva no babana navyara bakabana ndi kusomana n'abandi bagabo bobo no ndabahaye iki donc inyigisho imeze gute nabo nene nasanga bari kusomana n'abandi bagabo wumva nzovuga ni mwana urarenze kuvyo nifuza cyangwa uragize nabi nawe yatega ati none mama wa munsi nawe byari ko bigenda gute namba yikuye akaja kuyambarira iyo wewe uri ruhande yiwe wamubujije kuyambara ntaca imana izokubaza ngo ubu bavuga ngo ijisho ry'uwundi niri gushimira umugeni ahanini yo nawe nyaramasa ndabona ko abona kure amete azoraba tubarire mugabo hanyuma azababwira aho yatereje ijisho natebe ariko natebe turanyotewe kandi inzoga ziwe turazishaka natebe This is Flash TV. We shine to progress. tubaramutse cyane tubaramutse ubugira kandi bakunzi ba Fresh TV 257 twizere yuko mumeze neza aho muherereye hose ku mpande zine z'isi natwe ibintu ni byiza ibintu nubuki kunda gucashira ko nakantu ngo ibintu ni munangi nk'umuntu sekuru we yagiye imanamba akamubwira akajambo kamwe k'ikigande irere ngo ntako bigeze bamubwiye mumaze kumenyera ni ndikuriyo Leonce Desan uvuga Dr. Love aka Diko mba ndi kumwe n'ubundi numwe mu basore bariko barakora amateka yitwa Ireri Tazoyi behind the camera niwe bariko barakora ano mateka mubona iyi ni Fresh TV email udendi gushikiriza ibiganiro tubona handi hantu na hamwe ibiganiro byanka byakunda namwe ubwanyu muraba mukagira ikintu mwigiye kuno musi twagiriye ubuntu nibaza yuko bushobora kuba rwa mbere tugiye kwakira umuntu nk'ubu tubahe ikaze mama murakoze cyane kuba ikaze uzi impamvu tuvuze ko ari bwa mbere tugiye kwakira abantu nka mwebwe kandi tumaze iminsi twakira abantu bakiri mu myaka yo hasi urwaruka rwose none rero no munsi tuba tugira ubuntu kwakira umuntu w'umuvyeyi nka mwebwe murakoze cyane kunyakira kandi ndanezerewe kubana namwe kuri uno munsi kabisa nibwo bwa mbere ugiye kuri TV yego nibwo bwa mbere ariko nizere ko atari ubwa nyuma n'ubwa mbere gusa oya ni bwo bwa nyuma kuko akeshi y'intango ibaye ikadagenda neza usanga barumeze nk'urufunguruzo gugurura ibindi bintu bishobora kuza hanyuma yego cyane bwana ko ndibaza ati bwa rwa mbere kuri ibintu by'ama TV online ugasanga nka kera warigeze guca nko kuri RTLV oya ni rya mbere n'ukuri yego ni rya mbere kabisa mumeze neza ariko turashima yego mama kabisa mubona yuko yanaberewe mu birabe ari abantu babibaza ngo abantu babegwa ngo nabajene gusa ako no mu mama n'umusirimu byobyo idondora abantu neza here ku mazina ahantu mwavukiye muranakurira kugira babanze bamenye neza na neza umuntu tugiye kuganira murakoze cyane jewe nitwa Nihoze ko Marie Claire nkaba ndi umumama ndubatse abana 6 n'umushinga nawe umwe kabisa ndagashize ko kuko kenshi ako kumushinga biragora hari aho usanga umuntu afise abarenga umwe bibaho ariko jewe mfise umwe kabisa hanyuma navukiye mu ntara ya Mwaro kabisa ahantu bita mu Rusaka ariko siyo nakuriye Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura asha mufise byinshi mwoti yagira mwoducira umugani reka tuza kuhagera muracabandanye bijanye no intebe y'ishure sinzi uko mwaciyeyo iki bimeze gute yego twaraciyeyo ni bukebuke twarize dukeya dushobora kudutuma turonka ibiharage byo kugaburira abana ariko muvyeyi uvuze dukeya uvuze ngaho uzi ko hari umuntu ashobora kuba yigiye nka 12 ya kera ugasanga ariko aramugirira akamaro gusumba nukuri nivyo cyane amashuri ni vyiza kuyagira ariko n'ingabire Imana dushiramwo nazo ziratuma ushobora kubaho utabesheje ko n'amashuri wize gusa ariko ingabire Imana yagushizemo ikagukorera hanyuma ukashobora kuronka ingene ubaho ukabejaho umuryango kabisa
mwize biki oya turi uvuga ivyo mwize mukora ibiki no munsi na uno musi nkorera kwa muganga eh kuri centre de santé publique ya Kanyosha kabisa mm. uboneka nk'abavyeyi babakiritsi nabyo nyene ndabikora n'ukuri yego nabyo nyene ndabikora kuko mu gihe uri ku kazi nta kazi na kamwe udashobora gukora mu gihe uri muri iki ukabona nka umuvyeyi aje nuvuga ngo uri kuri iki ahubwo cyane cyane ucugenda kuraba uwo muvyeyi imbere ya vyose kugira ngo ubanze usove umuvyeyi kabisa hanyuma ugacusubira mu vyaho yego byose turabikora ukorera hose mu gihe ukora kwa muganga yego uvuze yuko umwanya munini wabaye hani Bujumbura nubundi babigoye hano mu kano karere guhora n'umuntu aba amaze gukura ku rugero nk'ubwo muriko ugasanga kabisa nka Bujumbura arayizi nka Kinama icitwa Foburu ugasanga izi zacara amazo zubatswe hirya yejo yarazibonye ari imiceri barimamwe yakiriye nk'inoze bavyita gute biriya bintu bimera mu migazo urukangaga byanka byakunda niyo mbona ntangiye mba natangiye mvuga ati tuba tugiriye ubuntu kuko mufise byinshi mwotuyagira na mise nibaza akantu nk'iro ariko araba Bujumbura uno munsi ahantu igeze irabishije amaso mu mwaka turimo usubije inyuma nk'imyaka 200 mwe mwayibonye kera ubu ubona itandukaniro riri he Bujumbura ubu uye hariko haraguka bahubaka amazu kuko kera hari aho wasanga hari ibitoki bita umugomozi sinzi mwe mwarutse vuba sinzi ko mubuzi ibitoki baganamwe inzoga y'ugwagwa ugasanga henshi hari imigomozi ahandi hari ibintu by'ibiti bya biti bifatana by'uko amahwa ahanda ariko ubu ni hake wo bisanga nta nahakiriho kwanza ubu hariho ibigwati hariho amazu bahubatse amazu ubu ni vyiza cyane gose iterambere ryaradushwaye mu kwera nta gihe birabuka mengo urakanguka nyene kuko aho wahora ubona imigomozi canke ibiti ukahabona ama etage urumva urakanguka nyene kabisa so impamvu rero tuba twanaguhamagaye nuko watangiye kuba hagufi novuga yagwagwaruka canke ibyo twita industry twe dukoreramwo ahanini bamaze kubimenyera dukunda gukorana n'abakinyi ba filme tugakorana n'abanyamuziki ariko still uravye muri no misi ko turakorana n'abantu bakina amareresi cyane gusumba ni umumama kubatamuzi aherutse kuboneka muri filme ya BMT irimwe abitwa ba Mede irimwe witwa Giti adakunze kuboneka imbere ya kamera gose yamaze kwinjiramwe abitwa ba Mireye n'abandi nawe agira gutya aboneka muri iyo filme ariko kandi ko batamuzi ndabumibutse uwo kabari mama Keza abazi Keza canke Kentia canke Mireye uyu ni mama wiwe turaza kumenya nimba ari mama wiwe ukuri canke mama wiwe wa filme byose aragenda abituganiza gusa numva shaka kumenya ukuntu neza na neza wamenyanye n'abantu muri BMT kugeza n'igihe bakugomwe bakagukinisha muri filme nkuko twakubonye murakoze cyane mu bisanzwe jewe ndi umuntu yamye akunda ibintu by'amafilme natangiye gukunda ninde yo kwa bakireko ninde nawe wakuze uyifana ninde narayikunda cyane kuko umunsi bavuga ko batwereka ninde no kuryama sindaryama ngira sinahema nayibonye hanyuma filme nazo filme ndundi ntanguye kuzibona ndazikunda nazo numva ndavyiyumvisemo ndumva burya iyo ufise umuhamagaro w'ikintu uraciyumvamo numva hari inyuma ya ninde nshaka kumenya tubitware kubyo byagiye bikurikirana nyuma yo gukurikirana ninde ukayifana mwayiraba kuri TV ego RTNB abenshi ahubwo nk'abantu bari ruguru baba bafise isaha bateramira ku karadio bavatebana benga yaba kuwa munga abantu bagira yego na general yumvirije mu radio hanyuma bamaze kuyerekana muri kuri RTNB ntangura kuyiraba yego nyuma rero yibihe bya ninde ni zihe filme mu Burundi wahise utangira kuraba hariho filme zikinamwo witwa Abel izo filme za Abel kenshi narakunda kuziraba kenshi iya Mugisha ntiwigeze uyimenya iya Mugisha narayimenya iya Mugisha narayimenya kandi iya Mugisha yanteye agahinda gusumba wari karayikina kuko ujya mu mama n'ubu muri jewe ndumva umenga sinzi ko nofa ndanamurekuriye
kubera nabona umenga ni ibintu biri reyera sinabona ko umenga ni ibikino gusa bisanzwe kuko ingene yababaje Mugisha ufite umufata nk'inkozi y'ikibi yego cyane gose sinzi ko ariko ameze ariko ambabarire urumva niyo aba ariko ameze n'ukuri niyo aba ariko ameze yarahindura niyo atari ko ameze nawe urumva n'ibikino kandi rero ibyo bintu muvye ntagucire muzi yuko hari n'umuntu kwaganiye ejo bundi arambwira ati je narase gukubitirwa mu Rumonge banziza ngo ndi inkozi y'ikibi bambonye muri film hari abantu babiraba bakabifata nk'ukuri koko hari ababiraba bakayifata nk'ukuri naje nabona mje mama Mugisha nabona ko nabona ko ari inkozi y'ikibimwe imirengeje n'abantu bake bamukunda nukuri nabona ko ari inkozi y'ikibirengeje kuko ikibi yakoreye Mugisha nubu ndavyiyumviriye sinzi mugabo ni ngarutse nkibuka yuko ari bikino oya mu buzima busanzwe kumbura ariko no mu buzima ni bikino ariko bivuga ibiba ibikino bivuga ibiba niyo uje mu mama atari ko ameze hari abandi ba mama bameze kurya ego baraba hari abandi ba mama bakora ikibi kurya bakorera ikiba abana atari gwabo kurya barabaho yego wari kuravuga rero ati yiheze ntangira kurabiza izirimwo aberi ntangura kurabiza izirimwo aberi na hariho nuwundi muri filme kwa aberi hariho nuwundi mukinyi nkunda mugufiya gutyaye n'umugabo yego n'umugabo Dani Jene baza ko ari Dani yarakinye yitwa Junior umwe yakina muri Marayika umwe yakina Marayika yakinye muri Marayika yakinye umugore wiwe amwita Marayika ninde hajya ninde ntuze mbega ni Eva ninde ni kisinzi nibuka ariko ashobora kuba yarahinduye izina yitwa Dani ujya muntu yitwa Dani umupapa ameze nk'uvyibushe mugufi aravyibushe gose nyene vyanyabye yitwa Dani nuko muri film azi bagomba bahindagura amazina ujya nawe akina neza ndamukunda cyane yego hanyuma mu nyuma rero inyuma ya Zaberi sinzi ngene naravye kuri YouTube njambona filime irimwo Amede witwa Amede hanyuma mbona umuntu ndabona inimero mugabe izo nimero ndavuga nti ibyo ari byo byose izi filime z'aba bantu ndazikunze kandi nifuza kubamenya hanyuma niho na telefona menga naba nihenze menga nitabwe na mwebwe ndibuka ko wigeze kundondera warigeze kundondera unyitiranya na Amede unyandikira nk'amengo uri kurandikira Amede yego nari nzi ko ari Amede hanyuma nsanga ni yawe nta muntu uri wacunyori yantu urambwira uti ahubwo niba bukeneye kubamenya hari ahantu bategurira iyo filme woza ukabegera ukababona ukabaganiriza mukavugana ibyo wifuza kumenya ukabimenya hanyuma niho nashika kwihangira kiyagiye wahavuye ugenda gute kubera kiyagiye nari bize cyane sinankiri ko ndabona na Amede nasubiye kubona wakinye ndakanguka cyane bati wa mu mama yarageze narabajije nahavuye ndonka nimero za Amede warazindonkeje hama ndamutelefona acarambwira ko bari kuwinterekwa ariho bariko barategurira iyo reresi ndafata taxi ndagenda yo ndabasanga bariko barategura uwo munsi cabaye nk'igitangaza ahubwo naje naratangaye bambwiye bati urashobora ko tuguhe akanuze akarore gatoya udukinire ndabwira nti ariko je ndabishobora ati nta kibazo gerageza nukuri narabitanguye barambwiye ndagira ibyo bansaba hama ndabitanguye mbora ndabishoboye numva ndabikunze ahubwo gusumba ko nahora ndavyiyumvamo numva ndabikunze cyane hama bamarore yuko ubu mama nyene nkuko ndi umumama birore y'umuvyeyi ndayikina vraiment kandi nibaza sinishimye nibaza ko nayikinye nanje natangaye mu bandi maze kukubona ndabaza ati no muvyeyi bimeze gute nk'abantu tuceza kubikurikirana kugira tuse dukora ibintu tuzi arambwira ati umumama bakumweza ni waho ndigera kundondera bona wagitinze neza koko nuko abatugiriye nabi Amede namuze kuri telefone nagenda maze ukuntu yafashe umuvyeyi wacu akamukinisha yitaba Imana kugeza no tukaba tutarasubira kumubona oya ntaco ko kwari ukwigisha nibaza ko muzombona mu zindi ndavyibaza ko nihagira izindi bakina nibaza ko nzojamo kabisa hambavu rero yo kuba rusanzwe ubikunda unabikurikirana warusanzwe wumva mu muhamagaro muri wewe kuba wakina cyane gose
narumva ko nokina nkumva nkabona umuntu akinye iyo role nkarore indyoheye nkumva nkajya na jewe rero nari kwishobora nkabyiyumvamwo maze kuvyiyumvamwo rero hama nkamara kubona natangiye gukina ca numva bije gose gusumba uko nahora ndavyiyumvira kuko nabitanguyemo ca numva bije gose gusumba uko nahora ndavyiyumvira ubu ngira ngo ivyo arivyo vyose ivyo no sinzi yego hari ukuntu waboneka nk'umumama w'umunyamahoro umutabaza atabara abantu umuntu ahinduye akaguha igihushane c'ibyo wakenye ukuvuga nko bakagukinisha ukina nka wa mumama wavuga ngo ni mubi cane ubona navyo wobishobora uri nk'umumama w'inkozi y'ikibi kabisa mu bisanzwe sinobikina kuko mu bisanzwe hariho ukuntu ndiko hariho ukuntu ijambo ry'Imana ritubwira ko ico watuye akanwa kacu kare akanwa k'abakirisu kararema akanwa kacu kararema cane cane k'abavyeyi niko novuga akanwa ko muvyeyi kararema kuko umuvyeyi ico yatuye kirashobora kuba ku muntu rero mu gihe watuye gukora nabi ari naho satani cize nayo igaprofitiramwo kugukoresha nabi naho atari iyo ngeso wowe wari ufise urashobora gusanga satani je ugasanga iguhinduriye ushoboye gukora iby'inkozi y'ikibi kandi ariko warusanze umeze nagira ko biba ari bikino nibaza ko n'Imana iba yabonye n'ubundi ko muba muri ko murakina mu buzima busanzwe ataruko nuko nabitahura ariko jewe oya uko siko bimeze kuko ico watura nico kikubako ni nkuko iyo watuye amahoro muri wewe urayagira ni nka kujye ushaka kuvuga nk'akarorero no guha ushaka kuvuga ukamuvuga ngo wewe jewe naragowe ngo ariko naragowe yemwe ibi nibi byamabishikira jewe ariko naragowe kujye watura ko wagowe ushaka kwiyumvamo ko wagowe nyene ugacuboneka nk'umuntu yagowe nyene naho utobugowe kubera ariko wama watura imisi yose ugacuboneka nk'umuntu yagowe yego ako rero uzi yuko abahinga muri bino bintu by'amareresi bavuga bati umukinyi mwiza irore yose bamuhaye arayikina biravana aho mugani ku ruhande rwanyu siniko ndabahariza ngo mvuge yuko ije muri ko muravuga atari byo biravana nuko bawe ibintu bitavuga ibyiza ibintu bitavuga ubutumwa bwiza n'iki ntimwobikira oya nk'umukirisu ntabyo nokina nk'ibintu hariho nk'ama filime menshi bakina bagashiramo ibintu by'ubushizi bw'isoni nk'ubu nka jewe n'umumama gutyaye bakaguha ngo werekane uri kusomana n'uwundi mugabo ndafise umugabo wiwanje hamaga cyabona ndi kusomana n'uwundi mugabo wumva no babana navyara bakabana ndi kusomana n'abandi bagabo bobo no ndabahaye iki donc inyigisho imeze gute nabo ni nasanga bari kusomana n'abandi bagabo wumva nzovuga ni mwana urarenze kuvyo nifuza cyangwa uragize nabi nawe yategeka ati none mama wa munsi nawe byari ko bigenda gute none wumva ariko mama gusomana burya rero nta nubwo ari bivanye nuwo musomanye n'umwanya ubikoreye oya reka je niko ndabitahu ari nk'umukunzi wawe cyangwa umugabo wawe mwanditswe mu mategeko gusomana n'ibisanzwe oya umugabo mana yo mwice hari n'abana ushobora gutaha mbo bivana gusa n'uburyo mwasomanyemwo n'umuvyeyi murasomana aho rero si urumva nitwofata ibintu byose ngo tubivangavange n'ibindi umugabo yagukuye iwanyu mugasinyiranira ko muzokundana mu magogo no mu mahirwe nuko gusa benshi babica inyuma bakabirengako ariko urumva uwo uri guyiwe nawe bari gwawe bagira ngo nakara ko mu mara yawe nakagufa ko mu magufa yawe urumva uwo mu mico udafise uwo si cyo kintu twamugereranya n'abo muri filime n'abandi muhuriye hanze n'abandi muhuriye oya umugabo n'umugabo ariko rero nk'ejo bundi mama Kanumba uyu muhisi muri Tanzania ndamuravye mu myakara n'abasumba ariko nicabuje ko ejo bundi aje gukina filime yabifashe nk'akazi aboneka ari kumwe n'aberi bariko baragira nk'ivyo vuze mbere mu gitanda kandi n'umumama kuze bariya barakubwira ngo mama akazi n'akazi inyuma y'akazi urasubira muri gwa rugo umugabo wawe ukamwubaha kujya bimeze ariko urazi ko hari ikintu ushobora gukora uwo ari we wese akagomba kubonamwo imaje mbi na nyamugabo ego abazi yuko Petero atabandi bagabo mugendana nabo ababizi ariko ntihabura kakandi k'umuntu kuko yumva ati none nk'ubu aramutse agize nk'ibintu nkabirya en public imbere y'abantu bamubona
abonwa n'abo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abo hanze barashobora kumubona none ni iki conyemeza yuko mu gihe yoba yiherereye adahora abikora agatima kakavyuka agatima nyene k'umuntu turabana Imana niyibona ibyihishije mu mutima ariko abana b'abantu tubona ibiboneka none niki cotuma akwizera mu bisanzwe akwizere yuko mu gihe woba mutari kumwe uhoro bigira nico gituma kandi noneho umuntu buriya umuntu ukijijwe diko ukijijwe ukaba urakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ibintu byo kwivangavanga no kugira ivyo babandi bisi bagira nta uri uratanga mu bisanzwe nta uri kuratanga kuko ntaco tuma babona itandukanirizo ryawe we n'utaramenya Imana ntaco tuma kivyerekana mugiye mukora bimwe hamwe nokora nk'ivyo sindiko ndamucira urubanza ariko hamwe nokora nk'ivyo vy'uyo muvyeyi umbwiye niki cyo kwerekana niki cyo bitandukanirizo ryajewe nawe urumva utegereze kugira ibintu biri kuba mu bintu biri mu mutima wawe biba mu mutima wawe biba muri wewe akaba ari byo usohora ukerekana ibiba muri wewe kuko namba ntukanira kwibarabara nivyo biri mu mutima muri jewe nivyo bingize mu vyiyumviro byanje namba naho nsonera wari we wese umukuru n'umuto nivyo biri mu mutima wiwanje kubera iki iyo muri wewe ufise Imana ugerageza kwirinda icaha n'igisa naco ugerageza kwirinda ikintu cose cotuma wandura mu ushobora no kugikina ngo ucigane oya ntushaka kucigana kuko uciganye kujya kucigana ni nkuko ushaka kugikora rero nimba ndiko ndavyumva abandika amafilme baguhigire uturore uba oya nukuri najya wakinye noya ibintu vy'impanuro ibintu byo gukina ukora nko kwa muganga canke ibintu byo gutanga impanuro nko kwa muganga canke ibintu byo gutanga impanuro mu bajene mu bakuze mu baki ibyo no bikina muga ibindi byo bitera soni nagire uzondondera oya none ga mama ibyo bintu uri kuranka nibyo bigure mu kimezi hari no munsi ubwo abariko barabikina nubwo babikina bo bavuga yuko ihangiro ryabo ari kwigisha societe ahubwo bave muri zangeso mbi ubwo ntituzohava dusanga ahubwo bariko bararoga abantu mu bisanzwe hariho ikintu bita igisirimu kirenze caje mu bantu ugasanga umuntu arabonye ko nko kuva mu nzu uri nk'umumama nka jewe canke uwundi angana na jewe nko kuva mu nzu wambaye intuzeye agasengre ni kareso ukava nko muri dushe cyangwa uva mu cumba uja nko muri saro bakabona ko ari igisirimu nyene kirenze ukuri kubigira imbere y'abana hanyuma abana babibonye ejo umwana niyaza uri kumwe n'umushitsi wubaha canke uri kumwe n'abandi bantu wubaha akaza yambaye iyo kareso yakubonanye wambaye n'isengre uzaza umubwira uti mwana wanje genda ushireko agatenge canke genda ushireko ikindi kintu nawe yarabikubonanye oya uko ndiko ndavyumva muri ico gihe yavyamuye kuri wewe habwo we kubera abakiri na muto kugusumba kagasengera ashobora no kukageza yego ashobora gukura aho gasenga kambara isutiye niyo kare akacatse none uzamubwira uti ni bibi nawe yarabikubonanye nukuraba inyigisho dutanga ingene zimeze nukuraba umuntu akaraba inyigisho akwiye gutanga ukavuga uti kijya kintu ndiko ndakora canke nakari karakora hamwe nande conshikira nogigira kurya byo babimeze gute ukabanza ukacigako komsa ugatanga ivyo ubona nawe wosha ugaha abandi ivyo ufise kandi ugaha abandi ivyo nawe ushobora gukora none nk'ubu ndaguhe nk'akarorero nk'ubu ndakijijwe uraje urambwiye uti abana abajene bo muri kino gihe bakunda kuvuga ngo mere timere tijewe uti ndanyotewe ndagukoreye nk'ikazi ndaguhaye ikazi uranyoye uraborewe utanguye kuvuga ibintu bitabaho nande ndazi ko ntazinywa kandi ndazi ko inzoga mu bisanzwe uzinyoye ari nyinshi zishaka gukoresha amakosa zishaka gutuma uvuga ibyo utovuze cyangwa ukakora ibyo utokoze ndaziguhaye wumva intuze impanuro noshobora gutanga wa wundi akazumva yokwemeza ati ujya muntu arakijijwe canke arafise imana muri we kiretse uwabikoze nivyo niko ndiyumvira kiretse mu gihe nk'ubu waba wamuboreje uvuga ngo
nza guhengera ibyo bibi byose yabikoze hanyuma ndamubwira ati wabonye bya bintu yuko ari bibi ntuzusubira. hari ababyeyi bacanga indero muri izo nzira sino ziramutse atari izo ico uriko uravuga ndacumva muvyeyi ntabwo akarorero keza utari kuratanga ntabwo wa wundi ategereza kukurabira ko yoheza ngo agire inyifato nziza kandi wewe iza ariko arakubona ko byitwa yuko ari mbi. Ico ndagitahura. Tukiri ngaho ndashaka ungereranirize ufatiye uko mwakuze mwebwe tugira n'Imana urugwaruka rwa hano mu gisagara uri umunyamuji muri ya mvugo n'ubundi yacu cyane cyane indero y'urwaruka kuko hari ikintu kiriko kiraba muri no misi sinzi uko ari nako byahoze kuva kera. Iyo tuvuze ngo indero yaratitutse ubwo nyene umuntu mu bwenge sinzi n'abandi nimba ariko bimeze bihutira kubona umwana w'umukobwa. Abahungu bo bumengana n'ibisanzwe sinzi ko ariko mubibona ico kintu. Iyo bavuze ngo indero yaratitutse jewe siko ndabibona kuko bavuze ngo indero yaratitutse ntitituka ku mwana w'umukobwa gusa indero itituka ku mwana wese kuko namba umukobwa agira indero nashaka kuyigira ngo ayigire wenyene kuko nyamukobwa agira umuntu amuhindero kugira ngo izomufashe muri kazoza kiwe niyaronka urugo n'abakubaka abona ingene azofata urugo rwiwe abona ingene azogira iterambere mu rugo rwiwe none niwamufata umwana w'umukobwa akaba ari uhindero wenyene umuhungu we nazokura agakenera kubaka akazana umukobwa w'abandi nawe bitoca bigenda gute. Ico ndacumvise nari nkibandanye nashaka kumva gusa impamvu abantu iyo bariko bavuga ngo indero yaratitutse umenga amaso babayahanze abakobwa gusa nkuko menga ibatitukana bonyene hari n'igihe usanga abahungu baba babigizemwo n'uruhara by the way. So ndashaka rero mutugereranirize mubona gute ugwaruko gaho hambere mwe muri ko muraruka n'uguno munsi ivy'uno munsi ivy'uno munsi mu yandi majambo navuga ntibyaracanganye nukuri byaracanganye gose ahambere hahise aho mvuze ntibyaracanganye byacanganye mu gwaruka bicangana no mu bantu bakuze bitwa abavyeyi mu bavyeyi byacanganye gute hambere hahise usanze umwana w'umuntu w'umubanyi ariko aragira ikintu kibi warafata akakono ukamuhana ukamwereka ko uri umuvyeyi. Abavyeyi bararereranira hambere hahise ariko uno munsi tugeze ko usanze umwana wa naka ariko arakora ikibi naho usanga ariko aragira ibintu bitabaho nyene bimwe ubona ko uwo muhana uratinya kumuhana kubera aho kuvuga ngo uri kuramurerera acavuga ngo yamukubise umwana wanje nico dupfa amhora iki ariko amuhamira iki urumva atabona ko ari kumuhama nabona ko ari kumuhanura ariko kare muhambere hahise uhaniye umwana umuvyeyi yaza no kugushimira akagusanga muhira ati muvyeyi wakoze umwana numvise ibyo yari karakora wakoze nk'ibyo nari gukora wambereye mu kibanza ariko ubacaza kubwira ngo hewe ngo je uranze ngo kandi noneho ngo umwana wanje wabonye ntashaka kumuhindaro jewe ngo niwe waza ukambwira ukanshikira ngo aho ende mukubita nawe hariho ibintu ubu utegeze uwo mwana nyene kumwereka muri ico kibanza nyene kumwereka ko yakoreye ikibaho nyene ukamuhaniraho nyene hanyuma niyashika imbere azokira ati wa muntu ntiyamoye ubusa ariko mu gihe nyina aje canke papa we agacaza ngo mushwane akaje gushwana umwana ducabona ati nakome yari kaza kunkubitira iki papa yamvugisha nka mama yamvugiye none wumva atazokuruko biza kwitwa yuko ibyo arimwo byose abavyeyi baramushigikiye cyane gose ego nimba rero ndakumva ahantu hereye uvuga uti ikintu kirakunda kungora uvuze muvuga muti ikintu ca mbere nuko abavyeyi ubwabo nimba ndiko ndavyumva niyo babifise mu uruhara rwa mbere ruri ku bavyeyi nukuri cane abavyeyi nabo turafise ukuntu twahindutse kuko natanguye mvuga ni hambere hahise abavyeyi barareranira ubasanze umwana wa naka ariko akora ibidakorwa kwibarabara ukamuhana nk'uwiwawe nka kujya wohana wiwawe usanze ariko arakora ibidakorwa ariko ubu siko bimeze ubu siho isigeze aho ni ku ruhande rw'abavyeyi ku ruhande rw'abana rero nabo ubwabo ku ruhande rw'abana nabo ubwabo bobo ni birarenze ku ruhande rw'abana ubwabo umwana wa kino gihe haje ibintu twita iterambere
mugabo gose sinoshinga intaye ngo niterambere kuko vyaje gusubiza inyuma indero y'abana. Ikintu bita hari televiziyo, hari telefone, umwana arashobora kumubwira uti genda ushire ko bijya biharage kuziko, akabishira ko kuko yabonye Patrick ntari kararaba camutwaye ubwenge, agashira ko ibiharage n'amazi ngana yashiremo, akabigira ifiriti bitari kuba ifiriti kubera iki ya telefone ka kantu nikamucike, agaca agenda arirukanga abitereye kuziko no kuraba hari nahaza kuraba ariko yumva inuzeye ibiharage binukiye kuziko, ugaca usanga mu bana biragoye, nukuri biragoye naguhenda kurera. Nta muvyeyi gushika isaha numva yohava yirata ati je ndazi kurera gusumba abandi. Ikihari nukuja ku mavi tugahamagara Imana akaba ari yiturerera yonyene, kuko umuvyeyi urashobora kuvuga ukavuga ugahera mu gatondo uvuga gushika ku mugoroba, umwana namba byo biserukira mu gutwi bigaserukira mu kubundi canke namba yoba na kuvyumva akavyumva mugabo umutima wo kubitahura ntumubemwe. Abavyeyi baravuga ku ruhande rwabo kuko umuvyeyi uvyara wifuza ko umwana wawe azogirira umumaro igihugu n'umuryango avukamo, mugabo siko bimeze, siko bimeze. Umwana ashaka kumuhanura nawe mu mutwe ibindi byiyumvira atari nk'ivyo, ahubwira hari nabubwira uti iki niki wari kugikora kuno kugumira ngo riga urashaje urashaje. None ubwo mugabo nyene wa mugani ubwo mwe ntimushobora kuba mufatira ku bihe by'iwanyu mugashaka kubihuza n'ivyuno munsi bigatuma mubona ko buno munsi atandero bafise kandi banayifise. Reka ndaguhe nk'akarorero, nimba nko mu gihe mwaruka umukobwa agezweho yaba yambara ikanzu ndende yasokoje nk'ico bita uruhanika n'akarorero, ariko no munsi iterambere ahantu tugeze bikaba bisaba yuko mu mushatsi asigamo n'agatentire akambara nkigera ku mavi. Ubwo ntushobora kumwibesha kubwo nyene ukimubona ukamujija ukutariko kandi indero n'ubundi style ayifise. Indero mu bisanzwe sinovuga ngo abana bose ntandero bagira vraiment nabandi barengeye akarimba. Hari abana bagifise ubuntu, hari abana bagifise indero, hari nabandi vyacanganye. Urumva uwo umubonye bavuga ngo ureka kugarura impene itararenga umutumba, yamara kurenga umutumba ukabira nkayo. Urumva rero kugira ngo nitubifatanya ariko mugabo tubivuga kugira ngo naha tutosura kubambika y'amaguturi ya kera bambara, mugabo urakubitira agaho umwana uti ibyo ari byo byose naho wambaye iyo ndazi ko ufise n'izindi zikubera kandi nziza zirezire, amwe wo kwambara ijyaye byonjohera ukabivuga muri sanse yuko bikunezera yambaye, kugira ngo ntace kubwira ati none nambaye ko yo numva nshaka canke ariyo nkunda hari ngorane, ukamubwira muri sanse yuko umwiyegereza, ukamubwira muri sanse yuko ubona yuko wewe ayambaye ubikunda kandi uryoherwa nuko ubonye yambaye. Mugabo wewe ufise muvyeyi ikintu citwa inyambaro ko gikunda guharirirwa ko n'abantu benshi, ubona ikintu citwa inyambaro twogifatira ko mu kuraba, reka mpagarare ku bana b'abakobwa, ubona ko gifatira ko mu kuraba indero, mu kuraba umukobwa afise indero cyangwa utayifise inyambaro. Nakubwiye ko umuntu wese yerekana muri wica afise inyambaro y'abakobwa ba kino gihe. Nanje ndafise abana ariko uramutse ubonye umubwiye uti wewe wari kwa iyo mpuzu reka kuyambara kubera ni ngufi mu bisanzwe uri kurahena akakwankira, ucubona ko yamaze gutandatura mu mutima wiwe, kumbure ko habara n'ikindi agamije, ucubona ko yamaze kumererwa nabi mu mutima. Kuko mu gihe hariho n'abagira akabemba sone akayikura kugira ngo akorohereze, mugaga acayishira mu isakoshi hanyuma akaja kuyambarira iyo namba yikuye akaja kuyambarira iyo, wewe uri ruhande yiwe wamubujije kuyambara, ntaca Imana izokubaza. Reka ntari cyo utazoba wamubwiye, nta na kimwe Imana izokubaza ko ntaco utazoba wamubwiye. Wewe gikuru nuguhoza ko kamubwira, kuko benshi batinya ntibagitinya Imana, basigaye batinya amaso y'abantu. Mu gihe ati ayikuye akaja kuyambarira hirya, abatinya amaso yiwayo ko umubona canke ko umukarira akaja yambara ndende, iyo ndende amara kurenga nka payi imwe ashagenda karabaho agira yishanja akaja yambara imwe yashaka. Mugabo ntaca Imana izokubaza, wamuhanuye wamubwiye yavyanse gukumvira, ntaca Imana izokubaza wewe. Eka hari uwo twaganiriye ejo bundi hano mu kiganiro
w'umukobwa Mm. atubwira ati mwabantu mw'ivyo bintu muvuga vy'ubukumi umukobwa akiri umukobwa Mm. ati ushobora kuzunguruka Burundi bwose Mm. atavyo urabona ata mukobwa akiri umukobwa urabona. yego ese mwebwe mugikura naho nyene niko vyari bimeze ni ukuvuga no musi tugeze no ku rugero hari abantu babifata nk'imicafu Mm. kumva yuko uri umukobwa utaratakaza ubukumi Mm. nimba no bivugwa gutyo Mm. banabifata nk'uko menga n'ubusirimu buke ni n'imicafu ahubwo Mm. ukamenga botera amashurwe wamaze kumenya iryo banga mwebwe namwe ico gihe baba bahari benshi canye n'ubundi niko vyamye ariko oya nukuri oya mukifatafata mu oya nyamba. oya Mm. nukuri hambere hahise Mm. hariho abakobwa b'ubuntu Mm. umukobwa hambere hahise mu kumuranga yarangwa n'abandi Mm. kenshi nk'abatagiye ku ishuri Mm. bavuga ati ujya mukobwa wo kwa naka Mm. agiye kuvoma arabanguka agiye gusenyera arabanguka Mm. kandi agiye gusenga arabanguka Mm. kandi agiye kurima naho azura imfuku hanyuma Mm. barakubona yuko barakugenzura Mm. bakuranga barakugenzuye Mm. bakavuga bati twarabonye ko adakunda guhagarara n'abasore mu kwibarabara Mm. canke abanyarwanda bavita mu muhanda Ego ego. niho mu nzira Mm. bakakugenzura Mm. bakaraba ku mugoroba hawe kenshi urabona ibyago byinshi nk'abaruguru bikoreka mu gahumbezi bikinze byo umugoroba Mm. Ego. bakuraba ko ku mugoroba inka zitashe nawe washitse mu rugo Abo washize. bakaraba ko atabantu mukunda kugenda muhagarara muherekezanya bavugira iki Mm. bakuranga barabanze kukubona yuko uri umukobwa w'indero Mm. indero no kuvuga iki ni umwe ariko uravuga ubukumi bwawe bukibusigaranye bukibufise Okay. ariko Mm. abantu bavuga gutyo Mm. hambere hahise urumva kumenya iryo nibanga riba mu muntu n'Imana yawe Mm. ariko bari bafise uburyo bashobora kubitora bashobora kubimenya ukaraba umwigeme ukavata umuntu aracari umwigeme ko reka ndakubwira ingene babimenya nabo nyene ntibashobora kuraba ngo nk'ubu ngo bakurabe uri umwigeme ngo bamenye ngo ujya mwigeme ngo aracafise ubukumi bwiwe ugiye baje kugusaba baragusaba ukagenda ukashika mu rugo kwa kanaka yagutwaye hanyuma ikimenyetso c'uko ubwo busugi ukibufise kabisa hari ukuntu bambwiye bahajya bavuga ngo kutwikurura hari ukuntu abiwanyu baje kugutwikurura bazana ibyo bukuza kugutwikurura bakazanamwe inzoga iwabo w'umuhungu iyo wagiye bagaca bafata umubindi umwe bakawushiramwo umukenke aho umukenke mu kirundi wa mukenke w'ikirundi udaciye hepfo no haruguru bagaca batereramwo bagaca barumye nyamubindi bati dushirira abavyeyi nyamubindi bapfa kubona bagarutse avuye gutwikurura birukira nyina cane nyina yirukira kuja kuraba uwo mubindi yuko ikiriyo ngene kimeze basanze barungitse umukenke udaciye hepfo canke haruguru baca bamenya ko umukobwa basanze akimeze neza basanze naho barungitse umukenke uciye hepfo na ruguru uravyumva nawe ko biba vyarahaye kanyoni kaba karagurutse muvyeyi ivyaba vyarahaye nawe ca kirundi batangiye kukikwanduza urumva ko vyaba vyaracanganye nyene nkuko nari nayivuze none ga mama Alfredire ubona aho bari akamaro k'umukobwa agiye gushinga urugo agifise bwa busugi tubivuge mu kirundi ciza numvise unabivuga hoba hariho akarusho ku mukobwa agiye kubaka ugwiwe akiri sugi gusumba wa wundi agiye kuko umukobwa arashobora kuba niko ndavyiyumviye yarabutakaje ariko ugasanga mu nyuma afashe ingingo yo kuvuga ati jengire nsubire ku ndero ya nyayo ni hamwe haza ibintu vyo gukizwa niki ugasanga mbere yagize n'urugo rwiza gusumba no waragiye ameze uko byo ariko je nibyo niyumviye kubwa ubona aho bari akarusho kuri wa mukobwa akiri sugi ugeranije no utabufise cyane gose hari akarusho nagenda kubwire umukobwa agiye kubaka akiri sugi akamaro kahari nakaye umugabo wawe agutwaye akugirira confiance arakwizera cyane aho ugiye nambari baramuka zawe nambari nyoko bukwe naho yoba ameze gute ibyo ari byose azokwanga mu nyuma mugahana avuga ati ibyo ari byose baduhaye umwana gikwije ibisabwa n'amategeko umwana kimeze neza naho simvuze ngo buzoca umumarayika muri bo canke ngo bagukunde kugira gukunda umuntu si itegeko ni ngingo umuntu afata ngira ngo niko no bimenye yego
hanyuma ni niteka ku muryango avukamo niteka ku bavyeyi bamuvyaye kuko namba uwo muhungu yasanze umwana wawe bikimeze neza nawe arakubaha aravuga ati ujya muvyeyi ararera Imana yaramufashije arashobora kugira ariko ndabigaruke ko ndabisubira kabisa si umuntu sinovuga ngo n'umuntu hanini arera n'Imana irera umuntu yunganira Imana kuvya Imana yakoze kuko iyo aba ari umuntu arera nta numwe ataba yifuza ko umwana wiwe yogenda kubaka ameze neza bivuze rero ko Imana ya kera yakora cyane gusumba y'uno munsi si kuvuga suko sinobivuga muri iyo sansi ntiyakora gusumba y'uno munsi iyo ariho kera n'ubu yacari ku ngoma ariko kera si kera cyane mvuze kera cyane nabo nyene ntibubaha Imana bo bazakiranga n'ibindi ndiko mvuga hagati egome abantu barubaha Imana ikintu nk'umaze kuja mu Mana yarumva ko Imana yifasha nyene akumva byose yo biha Imana ati jewe ibi bintu Imana ndabikuragije byose arabari wewe ubibamwo ibyo mvuga byose mvuge ari wewe mvuga ibyo mbwiye bagakorana n'Imana bakagendana n'Imana ariko ubu kumbure ko batinya n'icaha justement batinya icaha bagatinya Imana kuko Imana niko yarana n'abanyabyaha naho irabakunda kuko yabaremye ariko mugabo ntibagendana n'abanyabyaha ntigendana n'abanyabyaha baratinya icaha bamaze gutinya icaha baca batinya Imana ariko uno munsi Imana twayigize ngira ngo nk'umuvyara niko no bivuga Imana twayigize nk'umuntu umenga n'umugenzi n'umuvyara umwusha ati nana kimwe none ngize ibi nibi Imana hariho maske yatuje ko iratumaska ku buryo tudashobora kubona ati iki kintu nitwagikora Imana irashaka kuguhana niwavuga ibi cyangwa ugakora ibi Imana irashaka kuguhana niwagendera muri iyi mico Imana irashaka kuguhana ubu twabigize nko kumenga n'ibintu bisanzwe ni naco gituma rero kubera kutacubaha Imana kuri muri twebwe ni naco gituma n'ibintu byose bigenda biyangara kuko hambere hahise inakubwiye ko babiragize Imana ibintu byose nambari n'urubanza bavuga ati Imana tugushize imbere muri byose ati ngwino ukore tugushize imbere muri byose Imana ikaza igakora kugira ngo kubera iki nayo yabonye ko bayubashe nayo iraje kububahisha ubu rero tugira aho gushira imbere Imana ubu hariho abasigaye bishira imbere ko ari bo nyene bashoboye mu kibanza c'Imana ngira ngo biyitaniye Imana ngira niko no bivuga urumva rero none Imana umaze kwiyita Imana cyangwa ukamara kuyitwara ikibanza wumva yoza kugukorera iki wawe ucusigara wikoresha ibyo wikoresha rero ni vya bindi turiko turavuga Jendi kirongo ndiko ndayaga n'abamama uraho yabagereranya n'inzu z'ibitabo kuba ari nko gushikira mu nzu y'ibitabo ukazingurura urumva haba hari ubumenyi bwinshi ugenda wiga mama ndazi yuko kumwe wavuga sico kiganiro ca mbere ukoze nico ca mbere sico ca nyuma ariko uzokora n'ibindi nashaka duhereze hano hantu tuzongera tuguhamagaye n'ubundi ubona yuko deje abantu bamaze gutangira gukunda n'ikiganiro cawe n'ukuntu uri kurabaganiriza umukobwa wawe Mimi Mireye muravugana yego turavugana nk'ubu muheruka kuyaga ryari oya ubu si vuba ariko turaheruka kuvugana inyuma ya hamwe bagiriye accident twaravuganye naramuvugishije yego iyo muyaga muyaguduki nk'umuvyeyi n'umwana umuvyeyi n'umwana tutabana hafi turavugana ko dukumburanye kandi koko tuba dukumburanye kuko kabisa rero Mimi Mireye yari we keza n'umuntu impamvu naramukubadije yagiye avuga ko byinshi mu miseze sinzi yuko muhora muraba ibiganiro murandabiraba ibyagiye bivuga kuri we murabizi ubu vyakira gute yo wumvise umuntu bavuga yuko yahemutse agahemukira urugo kugeza n'igihe atabana kandi ari umuvyeyi azi n'ububabare bw'igise uvyakira gute iyo uri uravyumva wumva ajya amasaga hirya no hino mu bisanzwe uri kuravyumviriza birababaje kandi cyane ariko nagenda kubwire iyo ugiye kubaka uragenda
kubakana n'umuntu mudasangiye namba ari intara namba ari imico ntimwarerewe hamwe umwe wese yaretswe ukwiwundi arega ukwiwe muragiye murabanye hari aho imico usanga mutayihurije ko bigatuma mubana nabi kandi ikindi kigira kabiri kuvugwa abantu benshi baravugwa ugasanga umuntu bamuvuga ko ibiri byo bakamuvuga ko n'ibitari byo kandi kigira kabiri jewe nta gitangaza novyumvamwo kubera umuntu mumaze kuvana umuntu mwifukanye ishuka imwe muba muziranyemo amabanga menshi kabisa mumaze kuvana rero ukaba warafashe ingingo uti jewe ujya muntu turavanye kubera ibi nibi namubonye ko ndagiye kandi sinzosura kugaruka ngo tubane nawe umuntu afise uburenganzira niko no bivuga kuko kuvuga ko ivyo ashaka byose kubera ahanini hari ivyo kuvuga ko bishobora kuba ari navyo hari n'ivyo kuvuga ko bitari ivyo kugira ngo nukubona basi abone yuko ashatu ujya muntu yararangiye yaraheze bimeze uku binuku akwankisha kumbura wijambo rimwe abakeneye kukuvuga ngo guteza akwambike akuteza isoni guteza urubwa kugira ngo nuwo kwiyumviriye kugira umutima wo kugica gufashije umumaro yo kumarira avuga ati mbega ujya yiburiye jeho no marira umumaro nyabaki akwaguteza mu bisanzwe kubera guteza urubwa kandi urumva n'uburenganzira bwe kukuvuga kuko ashaka ariko ashaka kukuvuga nabivuze ashaka kukuvuga ko biri ivyo cyangwa akavuga ibitari byo ariko nk'umuvyeyi still mwemera yuko ubundi muvyeyi n'ubundi ashobora guhaguruka mu rugo agatabana hanyuma ndashaka ubihuze n'ivyo mama yaga kuko n'umuntu wawe uramuhanura nk'umuntu muto ukuriye nawe hari ukuri kundi ubuzi impamvu mbana nakikubajije nukubera ko abantu bagiye badusaba ati kugira tumenye umuco murazana n'uno muntu yita ko ari umugabo wiwe ubwo imbere yuko uno muntu tuzomuhamagara n'impamvu twatangiye guca kuri mwebwe mwamana nawe munameze nk'abavyeyi ego abantu banabitahure ushobora kubatera n'umuvyeyi w'amaraso ka ari umuvyeyi wiwe babibonye muri filme ariko n'umuza musanzwe n'ubundi nk'umuntu twumvise uhanura bufise ivyo muhanura wemera ko umuntu ashobora gutabana kabisa akagenda nagenda kubwire sinzi wahora yavuga ati urinze ubona ikibujije nyina w'umwana kurira nuko abazi kimwiciye sinzi ko utahora ikibujije ikintu kirinze kibuza nyina w'umwana kurira nuko aba azi kimwiciye urumva urinze ubona ariko ndavuga nti igise wavuze digise kirababaza umuvyeyi gucyana gucyana igise ndacuzi turabyumva mugabo kuvyumva ico wumva ico kimwe nuba ico wumva ico wumva ku matwi nico waba wibonye ko wabonye wumva uburemere co kimwe uvyumvise ku matwi urumva ko umenga ni ibintu bisanzwe umuvyeyi aratwara inda akavyaragira iki ariko si coroshe mu yandi majambo nariko nshaka kuduka ku ijambo wambwiye uti none kubona umuvyeyi ataye abana urinze ubone umuvyeyi asize abana biwe akavuga ati ndabasize mu muhana irevure ko aba basiga ko basigaranye na se mugabo haje umuvyeyi wese arirerera umuvyeyi wese yokwirerera bishoboka ariko urinze ubona umumama mu rugo ahagurutse nagenda kubwire ko haba hari ikintu c'agasorobo haba hari ikintu camunaniye peut-être gusporta camunaniye gukenyererako agateba agatakomoka urinze ubona umuntu arinze atakomoka nuko aba afise ibanga muri we agenda na hahandi rigiye habona na wewe utazi igise c'umwana wo kumbuti byari ngombwa ko agenda yego vraiment yego hari n'amakuru dufise avuga yuko ahubwo we baba yumva tubo babana kumwe n'abana ariko uko abigerage ni ukuvuga atemerewe no kubakora ko kubera ko bishobora kumugirira ingaruka zindi kanaka twe tutazi ivyo bibaho mumaze gutandukana n'umuntu kenshi atari umuntu w'umutima mwiza ngo akurekurira abana utwara abavyaranye urazo barabe canke nabi wabo barashobora kuba kwima bakabakubuza kandi ariko mugabo umuntu yarafise uburenganzira bwo kuraba umwana yavyaye kuko naho batari kumwe ngo abari bariko arabarera hajya arabakunda nubwo biruko nubwo yabasize arabakunda yego muvyeyi wari umunezero kubana namwe mwakoze kuza n'akazuba kari kenshi muratwigorera twizere yuko ejo ni kwabahamagara kandi
muzobanguka nzoza mukaza nukuri nzoza cane gose ariko nzoza kandi murabe mwongere muboneke ndaza kumubaza Mede sinzi mwongere muboneke mu bikorwa vya filme abantu barabakunda sinzi ko abanyamakomantere barakwishimiye nk'umuvyeyi akina neza nk'umunyamahoro nukuri uboneke no mu zindi nyinshi n'amahoro nukuri n'amahoro mugabo mwavyumvise uzokenera kunkinisha ari amarore amwamwe nazomwemerera kabisa kuko ndafise muri jewe ikingera gituma nakora amarore yose abandi bakora yego mwakoze kuza rero tubashimire cyane muze kuturamukiriza n'abandi turabivuga ako rero umuhungu nari umuhungu wawe Amede sinzi ko maze imisoro yaba ibitero byabaye ibitero byabaye byinshi ibitero byabaye byinshi abazi imisi babwo ati wa musore urabutwereke oya nagire ni oya nukuri yo reka nari gutunyoteza ahubwo ici nirizohera atatuweretse ngere nukuri narabe ariko muvye je kino kibazo nakibajije mugisha muri company yiwe afise abana areze harimo n'inkumi zikuze bivanye n'ivyo bakora agoma ari kumuhitiriza gusa ngo narongore ese wowe uri kuravuga uko nta gahererezi basigasigaye muhira ahubwo Timotheo ngo yerekeze iwawe rega byoryoho umubereye umuvyeyi kabiri oya ujya n'umuhungu wanje ntibikunda ndetse bashikiwe mana yo mwijuru mbwa nawe none hari igishikira twaba dutaye umuco w'iki ariko babyara ngo ntangora oya mu mico y'ikirundi kupana kera ngo barabana abi wanje nibashiki biwe ko razi ko ari umuhungu wanje yego ni mugendere mu muronderere oya n'amahoro nangora oya mugabo ngo ubu bavuga ngo ijisho ry'uwundi niri gushimira umugeni ahanini yo nawe nyana amaso ndabona ko abona kure Amede azoraba tubarire mugabo hanyuma azababwira aho yatereje ijisho natebe ariko natebe turanyotewe kandi inzoga ziwe turazishaka natebe turakeneye ko ese gutisi inzoga kandi mwifana ka muvyeyi nifana muri rusange baradishira mu wabivuze nk'uri karavuga ijambo ry'ikirundi navuze ikirundi nta nzoga nywa n'Imana irabizi nta nzoga nywa ariko niyo fana ndayikeneye hanyuma canke akamariti canke agapombe nta ngorane hanyuma uzinywa nawe nyene arazikeneye niko kuri ama natugirire n'ingoga kubera kandi noneho bavuga ngo imitwe ikoranye aronse umwunganira mu bikorwa akora biba byiza gusumba hajya ukuboko kumwe kuriyagaza ndi kwimara uburyo ariko amaze kuronka akara ko mu marayi ibyo biba byiza gusumba Amede ubutumwa bugushikire babuvuye ku muvyeyi wakoze kuza tugushimira cyane tunakwifuriza ibihe byiza uno mwaka murakoze cyane nari ndabifuje ibihe byiza namwebwe muri mwebwe ni haba hari ugira muraraba mwikubitaga mwaduhaguruki nije ndabikwegeye ndababona kubera nawe bitobera buriya nawe bitobera kujya kuntu uwo munsi baguprotokora nko kumengore uburi nyene icubahiro mu bisanzwe muri iyo saha aba ari umwanya wiwawe ukunezerwa no kunezereza abavyeyi bakwibarutse no kunezereza inshuti n'umuryango muraraba rero turiyo turasaragara reka tuvuge duti amen twakira imihezagiro y'umuvyeyi burya ijambo umuvyeyi abavuze Imana iryumva kabiri riba riremereye cyane kandi kuko natwe tuba tuvyifuza ariko igihe kumbe nisho kitari bwagira ariko nkayireri kirimirije tubashimire cyane bakunzi ba Fresh TV 257 aho muherereye hose tubifuriza ibihe byiza guys turakene ibyumviro byanyu muduhe comment turabije muba mwiyumvira ahasigaye naho ubutaha hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.